Tubazaniye amakuru ahambaye cyane kandi ateye ubwoba ari kuvugwa muri no mugoroba muri etat majoro aho ibara rihejeje kugwa benshi mu basoda bakomeye cyane bo ku rwego rwo hejuru higanjemo abafise ipeti rya general bakabavuga ko bagomba gufata perezida Evariste Ndayishimiye bakamupfunga kubera ukuntu amaze kubasamburira igisoda. N'amakuru ahambaye cyane arabana n'umutekano aho ibintu bitoroshe na gatoya ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Twarababwiye injyane ziri mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD aho abategetsi bakomeye cyane bo ku rwego rwo hejuru bahanganye kandi benshi bakabona ko perezida Evariste Ndayishimiye amajambo ariko arakoresha muri no minsi ari amajambo acafuza igihugu kandi ko ari amajambo acafuza umugambwe akomokamo. Hakaba hari abari kwipanga kugira ngo bamusubirire kuko babona neza ko amaze kwica igihugu cy'u Burundi ku rugero rutarigera rubaho. Twagiye tubaha inkuru zitandukanye zerekana abasoda b'u Burundi bariko barapfira mu ntambara muri Kongo aho bari kwicwa ku bwinshi na M23 umunsi ku munsi, ariko perezida Evariste Ndayishimiye we akabandanya kwironkera amafaranga. Twarababwiye intambara ikomeye cyane perezida Evariste Ndayishimiye ari gutegura ku gihugu cy'u Rwanda ndetse n'ibiriko birakorwa aho ku mipaka yose ihuza u Burundi n'u Rwanda hamaze gushitswa abasoda batari bake ndetse n'ibigwanisho bikomakomeye cyane cyane bakaba bari mu ntara ya Kirundo ndetse no mu ishamba rya Kibira aho hamaze kugira abasoda batari bake ndetse n'ibigwanisho bikomakomeye. Leta y'u Burundi ikavuga ko igiye kugaba igitero gikomeye cyane ku Rwanda kugira ngo igaruze abashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015 barongowe na Godefroid Niyombare ubutegetsi bwa Gitega butinya ku rugero rwo hejuru kubera ukuntu ari umusirikare ukomeye kandi urinda kandi akaba ari umusirikare ukundi igihugu aho babona ko batazagumya gupfukama mu nda abarundi akiri hanze y'igihugu bakabavuga ko ari mu gihugu cy'u Rwanda. Akaba ariyo mpamvu Perezida Evariste Ndayishimiye yahaye itegeko abajenerali nka bose yo gutegura igitero gikomeye cyane bazagaba ku Rwanda kugeza bemeye kubahereza abo bagerageje gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015. Twarababwiye ibyo u Rwanda rwasubije ku majambo yavuzwe na Perezida Evariste Ndayishimiye aho Perezida w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa General Paul Kagame yavuze ko umuntu wese uzarahirahira akarenga imbibi z'u Rwanda azahura n'ingorane zikomeye cyane. Twarababwiye ibiriko birategurwa mu kinyegero na Perezida Evariste Ndayishimiye aho ariko ariba igihugu amafaranga atagira ingano akajya kugura amazu akomeye cyane muri Canada, muri Amerika na Dubai kuko azi neza ko igihe azaba asumbirijwe azahita atoroka akajya hanze y'igihugu kuko azi neza ko ubuhemu ari gukorera abarundi byanze bikunze buzamugaruka. Dore ko ari n'amakuru ari kuvugwa muri no mugoroba ko hari abajenerali bakomeye cyane banze kwishora mu ntambara Burundi bugiye guhanganamo n'u Rwanda bakaba babwiye Perezida Evariste Ndayishimiye ko batarekura ingabo ngo zijye gutera u Rwanda. Akaba ariyo mpamvu ahubwo bavuga ko bashobora kumuhindukirana bakamufata bakamupfunga kubera ingorane zikomeye cyane ziriko ziraba ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Twabateguriye amakuru ahambaye cyane arabana n'ibyo izo ngabo ziriko zirabaza Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'ico abarundi batari bake basaba harimo n'itembagazwa ry'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye babona ko ari ubutegetsi baruhije kandi babona ko ari ubutegetsi bumaze gutura igihugu mu manga. Byose nyine twabateguriye tugiye kubashikiriza mu idonido ry'amakuru. Wecu ubusabwa nta cini no gupyona kuri sabone kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Perezida Ndayishimiye hariho utubazo akwiriye gutangura kwibaza. Turabye ibiriko birashikira abasirikare b'u Burundi muri Kongo ibi bintu rwose Perezida Evariste Ndayishimiye abasoda bagakwiye kunyarutsa bakamudukuraho kuko ariko arahemukira abarundi kandi ariko arahemukira igihugu ku rugero rutarigera rubaho aho benshi bazi ibyo Burundi bavuga ko nta mutegetsi n'umwe u Burundi bwigeze bugira w'ikijuju nka Perezida Evariste Ndayishimiye kandi ufise ubujanja n'ubuswahili nka Perezida Evariste Ndayishimiye kubera ibintu bibabaje ariko arakorera abana b'abarundi aho yahisemo gusambura igisoda cy'u Burundi nawe akirongera agatubutse aho ari kubona amadolari akomeye cyane. Igisirikare cy'u Burundi nico gisirikare cyonyine cyo mu karere kacu kitari bwigere kineshwa turetse ica Tanzania n'ica Kenya bitigeze biterwa mu Buganda, mu Rwanda, muri Zaire, muri Congo Brazzaville, muri Centrafrique, muri Chad, muri Ethiopia, muri Somalia ibisirikare byaho byaratewe biromorwa n'abaroberi. Leta zirahinduka haza ibisirikare bishasha. Mu Burundi ibyo ntibyigeze bishoboka. Ingwano yahejejwe n'ibiganiro. Reveriyano Ndikuriyo arashinga intahe ko atamusozi n'umwe FDD yigeze yigarurira mu myaka 10 yamaze
imaze irwana. Muri Somalia, muri Central Africa, abasoda b'u Burundi barandika amateka. None ibi tubona muri Kongo ni ibiki ko ibintu bimaze kurenga urugero? Abo ni abajenali bakomeye cyane bariko barabaza Perezida Evariste Ndayishimiye impamvu agomeje gutuma abana b'u Burundi, abasoda b'u Burundi bahonera muri Kongo, mu gihe bizwi neza ko igisoda c'u Burundi ari igisoda gikomeye cyane kandi kirinda, cyagiye kijya mu ntambara zitandukanye kandi kigatsinda kugeza naho igisoda c'u Burundi mu karere kose arico kitigeze gitsindwa ngo comoke. Benshi nyine bakavuga ko ibintu biriko birakorwa na Perezida Evariste Ndayishimiye ata wundi mutegetsi numwe warongoye igihugu c'u Burundi wigeze abyubahuka. Akaba ariyo mpamvu abajenerali banga gutera u Rwanda, kuko bazi neza ko u Rwanda narwo rutoroshe, ari rufise igisoda gikomeye cyane kandi gifise imyimenyerezo ihambaye. Bakabona ko bashoye ingabo zabo mu Rwanda ata nimwe bagarura. Akaba ariyo mpamvu batanguye kwanga kujya mu Rwanda muri urwo rugamba bashobora kudatsinda. Akaba ariyo mpamvu hari amakuru yatanguye kucicikana avuga ko umwanya n'umwanya Perezida Evariste Ndayishimiye agomba gufatwa agapfungwa. Ibibazo ni byinshi abasoda bariko baribaza, abarundi ndetse n'abaraba ibiri by'u Burundi bavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye yamaze kumenja, akwiye gufatwa agapfungwa. Ni ubwa mbere abasoda b'u Burundi bagwanye amezi ane badashobora gufata ni santimetero imwe, ahubwo bo bakicwa ku bwinshi. Ni ubwa mbere bibaye mu mateka y'igisoda c'u Burundi. Ni ubwa mbere tubonye abasoda b'u Burundi bicwa gutya, ibiziga byabo bikaribwa n'ibisiga mu mashamba, imiryango ikabura uyibikira. Ibyo byose ni ubwa mbere tubibonye ku butaka bw'u Burundi. Ni ubwa mbere tubonye hagira urugamba abasoda b'u Burundi bagahitamwo gupfungwa. Ubu abarenga 200 buzuye amabohero atandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi ho kugira ngo baje ku rugamba, kuko babona neza ko n'ubundi atamakiriro ari ku rugamba. Ni ubwa mbere tubonye abasoda b'u Burundi benshi bahitamwo kuva mu gisoda gushika ku rwego rw'intwazangabo hakubaja gupfira ku rugamba. Ni ubwa mbere tubonye abasoda b'u Burundi bafatwa mpiri igihugu kikabihakana. Ibi bintu byakozwe na Perezida Evariste Ndayishimiye na kumiro Ibara ku mutemere, kubona abasoda biwe bafatwa ku rugamba yarangiza akabihakana ku murango izuba riva, akavuga ko ari abarwanyi ba RDF. Ibyababaje abasoda batari bake ndetse n'abarundi bakavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye ubuhemu amaze gukorera abarundi agomba kubwishura. Ni ubwa mbere tubonye abasoda b'u Burundi bagwa ku rugamba imiryango ntibimenyeshwe. Ibi byose ni ubwa mbere bibaye ku butaka bw'u Burundi. Ni ubwa mbere tubonye abanyagihugu n'imbonerakure bifatanya n'abasoda b'u Burundi bakaja gupfungirwa hamwe kubera banse kuja ku rugamba. Ibi ni ubwa mbere bibaye mu mateka y'u Burundi, aho benshi bavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye yishe igisoda c'u Burundi ku rugero rutarigera rubaho, aho benshi bavuga ko igihe kigeze kugira ngo afatwe ajye kwishura ibyo yamaze gukorera abarundi. Perezida, iyi ngwano uriko uhonerezamwo abana b'u Burundi ni nyabaki? Iyi ntambara tuyifisemwo iyihe nyungu y'igihugu nyakubahwa Perezida Evariste Ndayishimiye? Uretse amafaranga wewe uyikuramwo, ni ikihe abarundi bakura muri iyo ngwano nyakubahwa Perezida Evariste Ndayishimiye ko twononeye igisoda? Perezida, nka kizigenza w'ingabo uribaza ko umusoda ashobora gutsinda ingwano atumva? Habuze iki kugira ngo abasoda bacu berekane bwabo butwari bwabo? Hoba habuze ibigwanisho? Hoba habuze ibikoresho bindi? Hoba habuze ubumenyi canke habuze ikizigenza w'ukuri? Perezida, woba waramenye ko imbere yo kumubaka amatelefoni abasoda benshi abahoze muri Fabu, muri Feneri no muri FTD bariko barasaba inzira kugira batoroke muri Kongo nyine bajye kwifatanya na RDF amaze baze bakureho ubutegetsi bwawe bumaze imyaka 3 buboheye amaboko imugongo y'abanyagihugu? Woba waramenye ko hariho benshi bicuza kuba batatashe muri Kigarama, bagupfuma bapfungwa aho kugira ngo bajye gushirira ku macuniro y'ubusa muri Kongo? Perezida, inyuma y'intambara hakurikira sentare ya gisirikare ica imanza ku ngene abasirikare bigenje ku rugamba. Ninde azobazwa aya magorwa y'abasoda bacu? Ni wewe cankwe ni Prime Niyongabo? Perezida, abana b'u Burundi bazira iki muri Kongo? Perezida Evariste Ndayishimiye, aba bana b'u Burundi uriko urabahora iki? Ni wowe uzabazwa aya maraso y'abana b'abarundi, ntago ari Prime Niyongabo, kuko naho Prime Niyongabo ari we utwara igisoda c'u Burundi, ariko ni wowe umuha amategeko. Ariyo mpamvu ari wowe uzabazwa ibiriko biraba ku bana bacu, abana bariko barahonera ku rugamba mu ntambara badatahura, kandi mu ntambara uri gucamwo agafaranga gatubutse.
Abasirikare bo ku rwego rwo hejuru bariko baricwa ku bwinshi ku butaka bw'u Burundi. Majoro Adrien Sindayihebura yaraye aguye ku rugamba muri Kongo, yari indwanyi ikomeye cyane kandi irinda, ariko ubu ngubu nta gihwema umwuka w'abazima. Amakuru ava mu basirikare aremeza ko igisirikare cy'u Burundi caraye kibuze iyindi ntwazangabo ku rugamba. Majoro Adrien Sindayihebura yari indwanyi ikomeye nk'uko bivugwa na bagenzi we bamuzi. Majoro Adrien Sindayihebura batazira rukambo canke Majoro Adrien Sindayihebura batazira rukambo avuka muri komine Mugamba mu ntara ya Bururi. Yinjiye mu gisirikare cy'u Burundi muri promosiyo ya 38 ya iskamu, afise numero matricule S 272. Ni intwazangabo yari yubashywe na bagenzi we bavuga ko yarinda cyane ku rugamba, yari yikiremesha bidasanzwe. Muri Kigarama 2023 aho intambara yahitana izindi ntwazangabo zibiri, Majoro Onesphore Ndayiragije batazira Bigohe na Majoro Pascal Ngendakumana batazira Furaja Rukambo yarababajwe n'ubuhemu bukomeye nabo bakorewe nabo bita abawazarendo, maze arahindukira arabarasa. Ndabibutse ko ico gihe havuzwe ko wazarendo basigara bacunze udusozi ari nabo bari bafise bigwanisho bikomeye, ariko bakaca babisigira abo bagwanye. Mbere M23 iba ari byo ikoresha mu kurasa abasoda b'u Burundi. Rukambo abonye ibyo bintu yafashwe n'ishavu ahindukira arasa wazarendo kuko agahinda kari kamwishe. Muri iyo ntambara yo muri Kigarama 2023 Majoro Adrien Sindayihebura yarahakomerekeye araja kuvurwa i Bujumbura. Amakuru ava mu basirikare avuga ko umukuru w'igisirikare cy'u Burundi General Prime Niyongabo yari yamusanze aho agwariye aramushimira ku myifato yagize ku rugamba. Rukambo aguye ku rugamba muri Kongo mu gihe yari amaze iminsi mike asubiyeyo. Nta muco uraboneka neza ingene urugamba rwamuhitanye rwaraye rugenze. Amwe makuru avuga ko abasoda b'u Burundi bisanze M23 yabasungurutse ibarasa mu migongo. Ibitigiri by'abarundi b'abasirikare b'u Burundi bahaguye ntibirigera bimenyekana, n'ibiziga ntibyegeze biboneka uretse icya Majoro. Naho mu gisirikare babihisha ntibabikire imiryango, ntitwamenye ukuri, tuzobamenyesha amaze abarundi bose bamenye ikibi Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arakorera abana b'u Burundi. Kuva muri Munyonyo 2023 Burundi buramaze gutakaza abasirikare benshi cyane mu ntambara ya Kongo. Abasoda barungiswe mu kinyegero umukuru w'igihugu atabimenyesheje inama nshingamateka na nkenguzamateka nk'uko ibwirizwa shingiro ribivuga. Muri Kigarama Perezida Ndayishimiye yaremeye ko afiseyo abasoda kubera twari tumaze iminsi dushira ahabona amakuru y'abasoda bagwa muri Kongo, imiryango ntibimenyeshwe. Kongera turashira ahabona amagorwa n'akarenganyo abasoda barimwe. Hari byinshi twashize ahabona abategetsi b'u Burundi bagiye baragerageza gukosora, baca baraka amatelefoni y'abasirikare kugira ngo ntibasubire kuvugana ayo bagowe, ntibasubire no kubikira imiryango yabo. Nta nyungu y'u Burundi iri mu ntambara ya Kongo. Naho hari abatugwiza ibitutsi sinzoreka kuvuga aho mpagaze. Ndabisubiremo, iyi ntambara ntaho ihuriye n'inyungu z'u Burundi. Iriko itumarira bene wacu, iriko dusamburira igisirikare. Amajana y'abasoda barapfunzwe ngo banse kuja kugwana intambara badatahura. Abasirikare benshi barimwo n'intwazangabo bariko baratoroka igisoda. Abakenyezi bariko barapfakara, abana bariko baba impfubyi kubera inyungu z'umuntu umwe gusa. Perezida Ndayishimiye yariye amahera ya Felix Tshisekedi ariko arashobora kuyishura kuko ibi bintu ntago bizijana. Iri bara nirihagarare, ingabo z'u Burundi nizitahanwe kurinda u Burundi bukwiriye igikorwa c'iteka Ndayishimiye yari yatanguye mu ntango za 2023, igikorwa cyo kumvikanisha abana ba Kongo. Intambara ntizoheza ibibazo bya Kongo, bizohezwa n'ibiganiro. Tuzobura bene wacu bangana gute kugira dutahure ikintu gisanzwe nk'ico? Turahojeje umuryango wa Majoro Adrien Sindayihebura n'imiryango yindi yose iriko iraburira mu ntambara itumvikana Burundi burimwe muri Kongo. Imana ibe hafi y'imiryango iriko iraca mu bihe bitoroshe kubera
ubutegetsi bubi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko amakuru ariko aradushikira hakaba hari abasoda bashaka gutabara igihugu babanje gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, aho azafatwa agapfungwa. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.